munsi umwe yarahejeje kurema abamiliyoneri ibihumbi 4,400 mu munsi umwe. Ndavuga abamiliyoneri mu madolari. Uwo nawe si uwundi no bita Elon Musk, nkuko menshi muzi niwe mukire wa mbere ku isi. Ibyo navyo bikaba byabaye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatandatu. Ni karibu cyane no munsi turabire hamwe ibyabaye ejo bundi muri marché boursier, byasa nkaho ari imboneka rimwe bitari bwigere biba, aho company ya mbere mu gaciro yabaye liste novuga ku isoko ry'imigabane mpuzamakungu. Iyo nayo si company yindi ni SpaceX ya Elon Musk. Nibyo tugira turabire hamwe, turabe opportunity yoba irimwo wowe ugira uri kuraturaba no munsi, wowe nk'umurundi turabe yuko nawe hoba hariho opportunity ivyihishe inyuma woshobora guprofita. Karibu kandi ni kuri Wita Business nk'ibisanzwe muri kumwe na John. Tuza kurabira hamwe iyo company yabaye liste kuri marché boursier ejo bundi, kandi ndakusabe yuko twogumana gushika ikiganiro giheze uko ibyo nza kuvuga mu mpera abaza kuba ari ngirakamaro cyane. So rero ndakwibutsa kugira subscribe utarayikora na like uze kuba wayifyonze kugira ntuzosubire guhomba ikiganiro kimwe twagiye. So nkuko tubona ngaha muri no tweet canke muri no post yo kuri X yo ku rubuga rwa X, uno muntu yanditse ati avuga ati Elon Musk just created 4,400 millionaires in single day. Ati Elon Musk yaremye abamiliyoneri ibihumbi 4 mu munsi umwe. Ndavuga abamiliyoneri mu madolari. Ibyo rero byabaye ejo bundi aho SpaceX yabaye liste. Kuba atazi SpaceX ni kigo canke ni entreprise y'umuntu yitwa Elon Musk, abantu benshi baramuzi, niyo mukira wa mbere ku isi. Iyo SpaceX rero ikaba ariyo nyene gukontrola ajya Starlink connection, mukunze kumva za Starlink, canke ikanakora n'ibintu bijanye no gutwara ibigenda juru mu kirere, gutwara abantu hanze y'isi niko no vyita. Ikaba ifise rero n'umugambi wo kuzotwara abantu ku kwezi ndetse no ku mubumbe bita Mars. Iyi niyo migambi rero minini nyamukuru ya SpaceX. Ubwa mbere ukuntu yahora yubatse, yari yubatse comme private equity. Muri buka twaravuze inshuro nyinshi dusigurisha arico private equity, aho usanga ari ama entreprise yugaye ata abantu bo hanze bayizanamo imitahe, aho gusanga ari abantu bindani bo nyine ubwabo baguma bayinvestisamo. Le 12 rero niho novuga SpaceX yabaye liste. Ariko rero wewe nk'umurundi ariko dukwikira no munsi ushobora kwibaza uti none niye opportunity yihishe inyuma. Ndabizi ushobora kuri kurayiraba ati ehego turumvise yuko SpaceX yarabaye liste, turumvise yuko ari Elon Musk yayikreye, turumvise yuko yaje gukreye abamiliyoneri ibihumbi 4 muri Amerika. None jewe nk'umurundi ivyo bintu bimariye iki? Ndagusabe tuguze kugumana gushika mu mpera ndaza kubwira opportunity ivyihishe inyuma. So rero nkuko tubibona ngaha anye muri no post y'ino mudamu yavuze ati mu munsi umwe gusa Elon Musk yakwiye abamiliyoneri ibihumbi 4. Bigenze gute? Nkuko twako turabivuga, kare SpaceX yari private equity. Ukuvuga private equity ibirekuriwe gushiramo imitaha abantu bahazwi, novuga bari restaurant, atari abantu novuga bo ku rwego rwagutse. Kenshi kare SpaceX yashiramo imitaha swata ba investisseurs bayo canke abakozi bo muri SpaceX nyene nibo bahora bemerewe kugura imitahe. Ariko ejo bundi rero yaramaze kuba public. Rero muri abo bahindutse abamiliyoneri ibihumbi 4, benshi n'abakozi ba SpaceX, n'abakozi ba SpaceX, abantu nyene basanzwe bakora mu kigo ca SpaceX, abatekinicien, nimba ari nk'abantu abakoropa, abantu zina mukozi wese yakora muri SpaceX yaba yemerewe rero kugura imitahe. Mugabo abantu bo hanze ntibari bavyemerewe. Rero imaze kuba liste ejo bundi le 12 yaragize agaciro ka 2 trillions. 2 trillions burumva neze yuko ari 2000 milliards de dollars. Rero uti byagenze gute? Tout d'abord
muri hari ikintu bita IPO, SpaceX IPO, initial price offering, niyo novuga prix yama iherako, ariko abantu rero barashobora kuyigura muri pre-market bakayigura itaraba liste. Itaraba liste abantu bayigura $135, ndavuga action imwe ya SpaceX. Ni abantu benshi bayiguriye ko mugabo muri pre-market itaraba liste. Imaze rero kuba liste baciye batangura yahereye kuri prix ya $151. Urumva yuko abantu bayiguze kare baronse inyungu ya quelques vingtaines de pourcents inyuma yaho rero yuko iba liste. So rero iyo niyo opportunité yabayeho, abantu baragenda baratangura rero baraparticipa. Ndakwibutse neza yuko Elon Musk yari yashoboye gucollectiona 75 milliards de dollars, novuga mu cyongereza ntiho bavuga neza to raise $75 billion. Niyo yari yashoboye ku raisinga mu bantu, ku buryo rero imaze kuba liste kuri ya prix ya $151. Uno munsi tuvugana SpaceX ifise agaciro ka plus de $2 trillions. Bica bigira SpaceX company ya gatandatu ya mbere mu zambere zikomeye ku isi. Kuvugiye ku ma company 10 ya mbere akomeye ku isi, ndavuga mu gaciro, SpaceX rero iza ku mwanya wa gatandatu. So rero nivyo byabaye ejo bundi, abantu baratangura kuyivuga, baravuga yuko icyatumye rero abantu benshi banayivuga ari naco gitangaje cyane gose, nuko murabona ngaha muri no video ngaha Elon Musk yari muri Nasdaq, aho yabereye liste. Nasdaq ni ya indice twaravuze kenshi, ni ya indice ihora ilista ama company 100 ya mbere akomeye muri Amerika. So rero ngaha yari muri Nasdaq umunsi wa IPO, hayiri karavuga ijambo. So rero icyatangaje abantu benshi cyavugishije amajambo menshi iyo listing ya SpaceX, nuko vyatumye Elon Musk nyene iyo entreprise SpaceX aronka canke agira valuation y'amafaranga menshi cyane atari bwaboneke kuva isi yakabaho. Kuva isi yakabaho ku munsi wa le 12 juin 2026 niwo munsi isi yaronse umuntu wa mbere ashikanye amafaranga angana na $1000 milliards. Ni kuvuga 1 trillion. Ndagusabe ugire calculatrice, fate calculatrice uharoti $1 milliard nangahe mu marundi. Uhayafashe. Fata rero ufate $100 milliards nayo, ufate igiciro $1 mu marundi ugwize na fois $100 milliards, uraza kubona igiharuro. Ariko ubu rero turiko tuvuga aho inkuru yabereye, inkuru turiko tuvuga aho Elon Musk yakwije 1000 milliards. No kuvuga aravaho 100 milliards, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 gushika kuri $1000 milliards. Aya mafaranga birumvikana neza yuko yaharuye amarundi biragora no kuntu umuntu yaharura, uza kugwa mu bintu vy'ama 5 millions de milliards de francs Burundi. Urumva yuko n'amafaranga atabaho. Rero niyo mateka Elon Musk yandikishije, ari naco byavugishije abantu benshi ku isi yose. Abantu barayivuga, abantu baravuga ati Elon Musk yakoze ibintu by'agatangaza. So rero nivyo vyabaye aho iyo SpaceX yaba liste. Twibukanye kandi twakibuze, ariko abantu benshi kumibaza SpaceX niki. SpaceX ikorera cyane mu bintu novuga biri twabivuze gutwara abantu. Ifise umugambi wayo nyamukuru niyo gutwara abantu ku kwezi. Ndavuga abantu tourisme, kujya bavuga uti ndagiye kuvisita amashuha yo mu Rumonge. Elon Musk rero wewe afise umugambi wo kuza gutwara abantu gutembera, no kuvuga gutembera ku kwezi no gutembera ku yundi mubumbe ariho bita Mars. So rero ku kwezi ho havuga yuko mu myaka itarenga 10
azoba yatanguye kugira ingendo atwara abantu ku kwezi, abatwara bakagaruka bagenda bagatembera bakagaruka. Niryo hangiro rero nyamukuru rya SpaceX, nico gituma yabaye abantu bayijukiye, kuko Elon Musk wenyine ubwiwe yarivugiye ati jewe nkitangura nayiha amahirwe 10% yuko ino projet izoshika kure, ariko no munsi biragaragara yuko igeze kure. Ayo niyo majambo Elon Musk wenyine yakoresheje. So rero niyo novuga SpaceX. Ngaha turabona kandi turabona urubuga rwayo ugiye ngaha ni kuri Twitter canke X. Urabona ni SpaceX barekana amapost atandukanye, bakaba bayivuga ibintu byinshi bitandukanye, yuko yabaye liste, no kuvuga no kuri inkuru yari yabaye inkuru nta hantu na hamwe utashobora kuyisanga. Tugaruke rero kuri aha urabona ni muri video bambiro bimvikana neza yuko yari Elon Musk bien sûr ariko aracelebra kubera byari ibintu bitangaje yarahejeje gushikako. Tugaruke rero kuri cyake twari twahereye ko tuvuga tuti none wowe uno munsi nk'umurundi, uri nk'umurundi uba mu Kanyosha, uba mu Ijabe, uba mu ntara zitandukanye z'igihugu, niyihe opportunité irimwo ngaha muri SpaceX? Niyihe opportunité irimwo wowe nk'umuntu asanzwe, ndavuga wewe wikura turaba uno munsi? Uno munsi SpaceX ifise valuation ya 2 quelque chose trillion, no kuvuga 2 trillion zirenga niho gaciro ifise, no kuvuga 2000 milliards de dollars. Ariko abantu benshi baravuga yuko bivanye n'inguvu Elon ariko aragerageza kwishiramwo n'ibyo ashaka gushikako, birashoboka cyane, amahirwe ni menshi cyane yuko izoshobora gushika. Bien sûr marché ziragoye kumenya ngo ni ryari, nta muntu n'umwe ashobora guprediza marché, ariko hari benshi barahuriza ko yuko mu myaka 4, 5, 10 iri imbere SpaceX ishobora kuba ifise valuation ya 10 trillion, 20 trillion. Byumvikana neza yuko rero azoba ari fois 10 y'amahera umuntu wese azoba yinvestishije. Mvire dufate washizemwo nk'umiliyoni amafaranga y'amarundi, tuvuga yonye mu myaka 5 ikazogira valuation ya 10 trillion, no mese kuri 2 trillion ikazogira valuation ya 10 trillion. Birumvikana yeze uzoba wababa hafi miliyoni 10. So rero fata rero compounding ugende bivanye n'amafaranga washizeko urabe ayo bizoshobora kurista. Rero SpaceX ni opportunity ikomeye cyane. Bien sûr ntavuze yuko c'est pas un conseil financier, nibisigura yuko no munsi nyene wocu ugenda gucusho kugura ubwo nyene. Oya, hari ibindi bintu biraba ukarabuti SQ ni umwanya mwiza. C'est vrai naho entreprise bifise potentiel yo gushika kure cyane, hari ibindi bintu byinshi cyane uraba imbere yo gufata amahera yawe ukayanvestisa. Ico ni cyambere. Kindi naco no ushobora kwibaza uti ni hehe no igurira ibigo, bashobora kugira ama recherche ukaraba si hariho ama platform yemera, dufate yemera abarundi, ukagira ama recherche ukaraba ati ni hehe no hari aba broker boshobora kunyemera nk'umurundi kuja guparticipa kuri iyo marché. Ico nico kibazo cyutangura kugira ama recherche ukaraba si bishoboka. Hama voilà, yari yo rero opportunité twashaka kubasangiza. Ari n'inkuru yabaye inkuru koko, abantu benshi bayivuze ko ibintu byinshi cyane. Ndizera rero yuko nawe hari ikintu byakunguye, ubisige muri commentaire kibazo cyangwa inyunganizi yose ubaze. Kiganiro nimba cyakuryoheye, bien sûr guys, usige like, biraduhimbara cyane, bituma kandi n'ibiganiro byacu bishikira abantu benshi, uko nawe wabibonye bigatuma n'abandi bantu benshi
babibona. So rero voilà, naho nashaka gushika imbere yuko tugenda gato ingenda bereke voilà, ino ni graphique ya SpaceX. Ugiye kuraba ni SpaceX. Ibi bintu mubona ngaha ni navuga ku bantu b'abatraderi baca babi. Okay, uno munsi ushobora guparticipa mu buryo butandukanye kuri no SpaceX. Ushobora guparticipa nk'umu investisseur ukagura ama action, cyangwa ugaparticipa nk'umu trader ukazura profita ama movement yo kuduga no kumanuka. Rero urabona nk'ibi bintu byabaye ngaha guys, ibi bintu ni ibintu byabaye ku munsi wa gatanu igihe SpaceX iba liste aho wasanga hariho volatility nyinshi cyane. So ariko no munsi urabona yuko guhera no munsi weekend yose yaraduze, no munsi igeze kure gose. So voilà, niyo opportunité twashaka kubasangiza. Ushobora kugenda ukagira ama recherche gusa voilà, yere kuri Top Business mwari kumwe na John. Ndibaza yuko byakuryoheye, turabakunda cyane. Ciao ciao.